Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Sico gisata cyonyene tuza kugaruka ko kuko kandi tuza no kubabwira bimwe mu bivugwa mu makuru yo mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi ndetse n'ayandi makungu cyane ku kibazo cy'ugarwa ry'imbiba hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Muti kuva mu Burundi gushika mu Rwanda ni inzira uruhije kandi itera ingorane. Igarwa ry'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda rimaze igihe kirekire ririko rihungabanya cyane ubutunzi bw'abanyagihugu na cyane abakeneye kuja kwivuza mu gihugu c'u Rwanda. Kubera ko atanzira ya hafi iriho bamwe bategerezwa guca mu gihugu ca Tanzania, inzira ndende kandi irimwo ingorane. Harabasiga ubuzima abandi bakahasiga ivyizigiro. Kuva hafashwe ingingo n'indongozi z'u Burundi yo kugara imbibe zo hasi no mu mazi u Burundi buhana n'u Rwanda, ingendo zose hagati y'ivyo bihugu zarabujijwe kubera kubura inzira z'abagira neza zica hafi. Abagwayi baremvye bategerezwa guca mu gihugu ca Tanzania kugira ngo bizere gushika i Kigali mu Rwanda. Inzira nyene rudende ishoboka ica ku rubibe Ikobero, aho ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu ntara ya kera ya Muyinga, imbere yo guca mu burere bwinshi bwa Tanzania mu gushika mu Rwanda. Iyo nzira iziguye irarenze ibirometero 500 ku birometero bidashika 300 bigendwa uciye mu nzira ya hafi, mu gihe imbibe zo kuruhwa canke Gasenyi no kuvuga mu buraruko zari zikirengana. Ugo rugendo rwongerwa ku amasaha menshi, rimwe na rimwe amasaha arenga 15 mwibarabara. Ni ingorane yari ikomeye ku bagwayi baremvye. Intahe twegeranije nyinshi zivuga ko hari benshi bapfa ariko batari gupfa, muranunge bapfa ariko batari gupfa. Ikobero kimumenyesha amakuru bikomeye cyane cyarahuye n'umugabo babaye cyane. Yaratahukanye ikiziga cyo mukenyezi wiwe. Uyu yapfiriye Kigali mu gihe yari yarungitsweyo kugira ngo ahabwe imiti idasanzwe. Uti inzira isanzwe ya Ruhwa canke Gasenyi yari kuba ibirometero biri munsi ya 300, ariko uciye muri Tanzania twagiye ibirometero birenga 500. Umukenyezi wanje yari kurokoka yo duca hafi, niko yavuze ijwi irijugumira. Mu gahinda kenshi uyu mugabo kandi yamenyesheje yuko ibi vyose avyagiriza zimwe mu ndongozi zacu zikunda gushira imbere inyungu zazo kurusha ineza y'abene gihugu. Aranegura kandi imizibukiro y'abajejwe intwaro n'ivyo guca mu biro vyamuruhishije kugira ngo yinjize ikiziga c'umukenyezi wiwe mu Burundi. Hagati y'impusha nyinshi impapuro zisabwa kuri buri rubibe no guteba kuziterako umukono, umusaraba ngo ntiwaheranywe n'urwo rupfu. Kiretse abapfa igarwa ry'imbibe ryaranatumye kandi ibiciro vyo kwiyunguruza biduga cyane. Imbere y'ingorane itike y'imodoka yo kuva i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi gushika i Kigali yari hafi 60 y'amarundi. Ariko ubu abiyunguruza bagira ugo rugendo baciye mu gihugu ca Tanzania barariha gushika ku 250, cyane bagiye n'amamodoka yo mu bwoko bwa Vox akoreshwa cyane mu kunguruza imiryango. Iryo duga ry'ibiciro rituma urwo rugendo rugorana cyane ku gice kinini cy'abanyagihugu, cyane abaja kwivuza canke gukoresha ibipimo vy'amagara yabo. Ku ndege naho si bose bashobora kugiriha mu Burundi. Mu burere bwo ku rubibe nko mu Kirundo Agashavu ni kose, abanyagihugu baho baridogera ico babona ko ari inyifato y'abategetsi batitaho imiruho y'abanyagihugu. Ati twiyumva ko twatawe n'abanyepolitike nk'aho ubuzima bwacu womengo ntibugira agaciro, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo mu Kirundo. Tudusaba ko inyungu za politike zitoshigwa imbere kurusha ingorane z'abanyagihugu. Abatari bake barasaba ko imbibe zo kugururwa vuba, cyane kumva z'amagara y'abantu. Imishamirano hagati y'u Burundi n'u Rwanda si ya hejo. Kuva mu mwaka wa 2015 inyuma yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, Gitega yagirije Kigali ko ariyo yashigikiye abari muri ico gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi no guhindaro imigwi itwaje ibigwanisha bagwanya ubutegetsi harimwo Red Tabara.
Mu gusubiza mu nkoko rero Uburundi bwari bwamaze umwanya bwugaye urubibi imbere yo gusubira kunga ubuti ariko harimo ubwoba mu mwaka w'ibihumbi 2022 ariko vyamaze umwanya muto cyane muri nzero umwaka uheze w'ibihumbi 2024 imbibe zarasubiriye zirugagwa na Gitega atamvo ziboneka zitanzwe kuva ico gihe imigenderanire yagumye igoyagoya. Ubuheruka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaragirije ku mugaragaro umukuru w'igihugu mugenzi w'u Rwanda ko bari wahungabanya akarere. Yemeje ko u Rwanda rwari ko rurategura ibitero ku Burundi bituma haba umwikekana hamwe no gushamirana. Iyugagwa ry'imbibe ubu rimaze amezi 18 ntirigarukira ku guhungabanya kw'imigenderanire gusa. Abagwayi imiryango yabuze ababo abadandaza hamwe n'abanyagihugu basanzwe nibo ingorane zose zigwako. Mu gihe amajambo y'abategetsi avuga ko izo mbibe zugawe kumvo z'umutekano w'igihugu ku rubuga ubuzima buranka imiryango yaratandukanye abagwayi nabo bahebwe barapfa batavuye kubera kubura imiti. Bamwe bakavuga ko matati hagati y'Uburundi n'u Rwanda ari karakora ku buzima bw'abantu. Ku bwa benshi iyugurugwa ry'imipaka ni kikiri ubushake bw'abanyepolitike gusa ngabwo ni ikintu cihuta kugira ngo ubuzima bukire. Inyuma ya buri rugendo ruteba buri mugwayi aremvye buri sandugu y'abapfuye bijabuka kobero ikibazo ni kimwe abanyagihugu bazogwa mu mporero zo kunyinyurana hagati y'abanyepolitike gushika ryari. Sivyo gusa kandi kuko ng'imipaka yugaye ubuzima n'ubundi muri iki gihe bumeze nabi. Intuntu y'abanyagihugu bo mu buraruko bw'igihugu. Iyugagwa ry'urubibe hagati y'u Rwanda rimaze imyinshi ribandanya rishira murantunge. Iyugagwa ry'urubibe hagati y'Uburundi n'u Rwanda rimaze iminsi myinshi ribandanya rishira uburere mu buraruko bw'igihugu mu ngorane zijanye n'ubutunzi butagira uko bungana. Ibugabira Ntega Busoni aho ni mu ntara ya Kirundo na Nyamurenza mu ntara ya Ngozi abantu baratabaza. Urudandaza rwarahagaze inzara umutekano muke ubuzima bwa misi yose bwanse. Kuva ubucuti buhagaze hagati ya Kigali na Gitega ibikorwa ndengambibe vyahoze bitunze imiryango myinshi vyarahagaze. Mu makomine yo mu misozi ivyo bikorwa vyahoze biteye imbere cyane ubu vyarasubiriye inyuma. Twara tujabukana inkoko tukaja kuzigurisha mu Rwanda tukagarukana impuzu zambaye kugira ngo tuzigurishe mu masoko yaha mu Burundi. Aho twisumamwo haraheze. Niko bisigurwa n'umwe mu badandaza b'Inyamurenze biboneka ko yarengewe n'ingorane. Ubwo rudandazwa rusanzwe rutemewe ariko rwari rubeshejeho benshi rwakorwa hanini n'abakenyezi. Ihagarikwa ryago rero ryatumye uburyo bwinshi bwahora buboneka mu miryango buhera bikagira ingaruka nyinshi. Bamwe bakavuga ko kandi hazaho n'inyuruzwa ry'abantu riteye amakenga rikanatera ubwoba. Umutekano muke wariyongereye. Muri ndamukiza ku mwaka uheze abanyagihugu babiri bo muri komine Bugabira barajabutse urubibe bagiye kurondera akazi ka buri munsi. Kuva ico gihe nta makuru uko kunyuruzwa kw'abantu rero ngo kudasigurwa gutuma haba ubwoba no kwikeka igihugu kibanyi. Uti turafise ubwoba bwo kujabuka no kurondera akazi. Nta uzi vyashikiye abo babiri bari bagiye. Agacerere k'indongozi karakomeye. Ni kumwe mu banyagihugu b'Ibugabira agaragaza amakenga. Umwiheburo kandi wiganziye imiryango myinshi ngaha mu gihugu. Hamande y'urudandazwa abarundi benshi barajabuka urubibe buri mwanya bagiye gukora imirimo yo mu Rwanda aho agahembo kari incoro zitatu gusumba ayagatangwa ngaha mu Burundi. Agaciro k'amafaranga y'u Rwanda mbere ubu ni incoro zitanu y'u Burundi icatuma abo bakozi bajayo cyane. Iyugagwa ry'imbibe rero ryatumye rero abo bakozi babura amafaranga yahora abatunga. Mu miryango imwe ingaruka ni nyinshi. Uti ntacyo tugifise. Rimwe abana bacu bafungura rimwe ku munsi. Ntawe kimenya uko abaho buri munsi. Niko muvyeyi w'abana batandatu y'Ibusoni ashinga intahe. Kubera ubukene bwinshi abana benshi barataye amashure. Ishiramwe ry'ababirigi riragerageza kugabanya ivyo kononekara mu gushigikira igikorwa cyo kugaburira abana ku mashure ibikenewe ni vyinshi ko gusumba ibitangwa. Hakaba kandi arakamo n'ubundi kabandanya gutegwa ko kugurura imbibe. Kubera iyo ngorane abanyagihugu mu makomine yo kumbibe asaba indongozi z'u Burundi kugira ico zikoze. Uti nta politike dukora. Nta kindi dushaka atari gukora kugira ngo tubeho.
nibasubire batwugururire imbibe, niko umudandaza wo ku Ntega asaba. Abanyagihugu bo muri ako karere bizeye ko azoba vuba kunga ubucuti hagati ya Gitega na Kigali mu kurindira ubuzima bubi ngo nibwo bwibonekeza buri munsi. Ubucuti hagati ya Gitega na Kigali bwuzuye imishamirano. Nkuko ibimenyesha makuru bitandukanye bibandanya bibivuga, imishamirano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bwaratosekaye muri imyaka eze. Muri Nzero umwaka uheze w'ibihumbi 2024 leta y'u Burundi yaratangaje ko yugaye imbibe zo hasi yagereza Kigali gushigikira imigwi itwaje ibigwanisho igwanya Gitega nk'umugore gitabara umugwi w'abagwanya ucumbitse mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko bikekwa ko ufitaniye imigenderanire n'u Rwanda. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatangaje kenshi ati amahoro n'umutekano ntibishobora gutsimbatara mu gihe ibihugu bimwe bimwe bibitsa abansi b'u Burundi, ariko ntiyadoma ko urutoke ku Rwanda, ariko nankeka ko ku gihugu cabwirwa. Mu nama n'ugwaruka Kinshasa, umugwa mukuru wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu kiyago yageranye n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragirije mugenzi wo Rwanda Paul Kagame ko bari we ahungabanya akarere ko kandi agomba gutera igihugu ciwe nk'uko yateye Kongo. Ayo majambo akaba yaranayasubiyemwo mu kiganiro yahaye amaradiyo mpuzamakungu. Nk'uko rero bivugwa n'abazi vya politike kandi bavyinjiyemwo neza cyane, ku ruhande rwayo nayo leta y'u Rwanda yamihakana ivyo yagirizwe igasaba ahubwo ibiganiro no kunagura imigenderanire. Ariko twigoro tw'akarere mu kumvikanisha ivyo bihugu cyane cyane twigoro twa EAC ngo ntituratuma gushika ubu imipaka yugururwa. Ikibazo gihanze benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, kuko abene gihugu aribo baguye mu bibazo nk'uko ubwabo babitangaza. Mu yandi makuru biravugwa ko abana 6,700 babuzwe irengero bagiye hehe. Aha ni mu ntara Karusi. Guhagarika ishure ku bwinshi, ubukene bukabije, ugusohoka igihugu mu kinyegero, intara ya Karusi biri mu ntara Gitega hagati mu Burundi irahanzwe n'ibibazo bidasanzwe. Nyuma yo kugenda kw'abanyeshure benshi, hari urwikeko rwinshi rw'urudandazwa rw'abana bajanwa mu gihugu ca Tanzania bigatera amakenga indongozi, abigisha n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana. Abanyeshure barenga 6,700 barataye ishure mu mwaka w'ishure w'2024-2025 mu ntara ya Karusi. Abenshi muri bo nabo mu gice c'ishure shingiro, kubwuko inzego z'ishure zibibona. N'ingorane itavugwa ariko irikirahungabanya amashuri, gatuma amashuri agaragara, ikanatera umutima uhagaze abanyagihugu bo muri ico gice. Bamwe bati ese bwo bari ubukene bidasanzwe canke n'urudandazwa rw'abana. Imvo nyinshi ku ruhande rumwe, ubukene bukabije butuma imiryango imwe imwe irungika abana babo muri Tanzania yizeye kuzoronka kazoza keza. Ku rundi ruhande hariko araboneka bemeza ko hari urudandazwa rwatunganijwe rw'abana. Hari abana baboneka bajanywe n'abantu batamenyerewe, bivugwa ko baja kwiga canke kurondera akazi, ariko ntibigera bagaruka. Abantu batanguye kuvuga ko rwo bari urudandazwa rw'abana, niko vyemezwa n'umwe mu bayobozi b'ishure ryo muri komine Bugenyuzi. Inyishu ya leta ngo yatevye ariki ikomeye. Abajijwe kuri ivyo bibazo bivugwa, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana aremeza uburemere bw'ico kibazo. Ati turazi neza ko ico kibazo gikomeye cyane. Hari ingingo zihuta ziriko zirigwa nko gushiraho uburiro ku mashure n'ibisata bijanye n'ibi bihe, niko yatangaje mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabereye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Uwo mushikiranganje akavuga ko yatanguje dossier idasanzwe kuri ico kibazo c'Ikarusi, akanizeza ko hazoba gukorana n'ibindi bisata vy'ubwo bushikiranganje. Karusi ntara y'akarorero iriko isubira inyuma biteye ubwoba. Ibi vyababaje benshi kuko Karusi yahorezwe nk'intara y'akarorero mu bijanye n'ivyigwa ku rwego rw'igihugu. Abanyeshure baho bararusha abandi mu bibazo vya leta. Uti nakamaramaza. Intara yahorera akarorero abanyeshure bariko bayiherako n'uruhombo runini ku gihugu, niko mugenduzi w'indero akorera Gitega yashikirije. Amashirahamwe aharanira agateka k'abana nayo avuga ko hari ubucakara buriko burakogwa ku buhinga bushasha. Abo bana barahendwa bagakurwa mu mashure bakagirwa abacakara.
ni urudandazwa rw'abantu rwinyegeje. Igihugu ntigishobora kuguma kivyirengagiza, ni kumwe mu barongoye amashirahamwe akorera muri ako karere agaragaza umubabaro. Abana bake bamaze kugaruka bavuga ko bakoreshwa mu nyamaswa, ibikorwa vyo mu ngo bakora ntibahembwe, ugukora mu mirima, ugufatwa nabi n'ibindi. Ingingo zihuta rero zirasabwa kuri iki kibazo. Mu ntumbero yo guhagarika ako kabi, amashirahamwe n'abigisha basaba ko hagira igikorwa vyihuta, guhimiriza abantu cyane kugira ngo imiryango ibwirwe ingorane nyazo, gushigikira imiryango ikenye mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abagerageza kugenda, kunagura amakomite ajejwe gukingira abana ku mitumba, amasezerano hagati y'Uburundi na Tanzania kugira ngo abajanywe bamenyekane kandi batahukanwe. UNICEF mu itangazo ryayo riheruka yahamagariye leta y'u Burundi kurondera inyishu iciye mu bisata bitandukanye kandi yihuta. Ku bwa benshi mu babikurikiranira hafi, Karusi siyo yonyene iri mu ico kibazo, bundi ikimenyetso c'ingorane ziri mu Burundi. Ubundi burere businzikajwe n'ubukene n'umwiheburo bushobora gukurikira iyo nzira atagikozwe. Ikibazo si ukumenya aho abo bana bagiye gusa, ariko hakorwa iki kugira tubagarukane ku ishure kandi basubirane ivyizigiro. Ni kumwigisha wo muri Shombo we arangiza avuga uti birihutirwa kandi uko umunsi wera adatowe inyishu bitera ingorane urunganwe rwose. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane yagaruka ku kibazo cy'iyugarwa ry'imbibe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki c'abana basigaye baheba ishure bakaja kurundira ubuzima mu gihugu ca Tanzania, bamwe bakaba baranavyise urudandazwa rw'abana. Bati leta y'u Burundi iriko iratora izihe ngingo kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraho mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.